Yes, tuti bakunzi ba G5 Media, amarira ni menshi, umubabaro ni menshi, aho ndi amaso ya buri muntu wese arimwo amosozi waneza yuko cyuzuye agahinda akadasanzwe neza ni mu rugo kwa Mr Sami, aho waneza yuko hari inkuru y'umubabaro, inkuru itaryoshe yuko umuvyeyi wiwe mama Mr Sami yitavye Imana kuri no munsi itariki 30 z'ukwicumi na kabiri. Twirukiye kuhashika nka G5 Media kugira ngo tumenye uko ku mucuti wacu bimeze ndetse tubashikirize amakuru ari karahaba neza twabuze icyo tuvuga kubera ko hanze n'umubabaro mu nzu n'amarira yuzuye. Icyo twabasaba ni kimwe nuko mwotuba hafi Mr Sami muri bino bihe bigoye arimo kubera ko murabizi neza yuko atacu mutamukoreye mu bihe by'umunezero ntaco mutakoze. Turacakeneye kumenya ese urufu rwa Magovinda rwatewe n'iki, yagwaye ryari, byari bimeze gute, ariko ntitwaronka tubibaza kubera ko bose bari mu bihe bitoroshe. Ibihubona neza yuko ataho bica kugira ngo ubaze umuntu ibibazo byinshi, gusa turacarindiriye nitwagirirwa amahirwe yo kumuronka Mr Sami turaza kugerageza kuyagana we n'ubwo y'amasegonda 3 kuko nawe ari mu bihe bidasanzwe, aho ari mu nzu yugaranwe ahantu bivanye na situation arimo. Kugira ngo byamurugira ntidufatanije umubaba, reka n'ukuri turawufatanije. Haleluya. Nabo nibukiya aroye nkagira kurema, nibukiya aroye nkagira kurema. Haleluya. Yabacu bagiye muri Amerika, kera amatelefone ataraza, ari gihe mutasubira no kuvugana, ari gihe mutasubira no kubona, vuga bukaryoherwa nuko agiye hehe muri Amerika. None ugiye mu gihugu cyo mwijuru nawe atazasubira kubabara ukundi. Haleluya. Amen. Reka tubabare ko tutazosubira kugiranira ya migenderanire, tubabare yuko cya kindi yaratumariye tutazosubira kukibona, ariko turemeshwe yuko agiye kuzonezerwa ibihe bitazosha. Haleluya. Tunezerwa nuko ibyari bimuremereye muri iyi si wewe arabituye. Imana yacu ni habicura. Nico gihe cyiwe Imana yashimye. Haleluya. Na urusimba twese niyo nzira. Nico gihe Imana yashimye. Twari kubabara birenze urugero iyo agenda adatunganije ubugingo bwiwe. Aho niho wari umubabaro mubi tworize nitwovuze nuko tubigira. Muga bato kuko tugize amahirwe akaba agiye kwimbura, akagiye bagiye kubona umwimbu wa bya bikorwa byiza yadukorera. Reka tuvuge tutimana ni habicu. Amen. Haleluya. Icyo kitwibagize imibabaro yo mu buryo bw'umubiri twagomba tugire kugana. Imana yacu ni habicu. Kandi nawe we mwene Ele